Abenegihugu bo muri zone Bwiza bihereza ibinyobwa vya Braludi barababazwa n'ukuntu ibiciro biguma vyaduze. Kubona abenegihugu babandanya bihereza ivyo binyobwa ni kuko atakundi bari bubigire. Igiciro ca Brasserie turazi ko kigurwa 3,300 ariko ugiye henshi mu bwinshi bagurisha 5,000, 5,500 canke 4. Bonsiguro batanga bavuga yuko barishe muri Obert bafite ijya ntuze licence d'exploitation. Aho ugiye ukaraba mu nyuma benshi ntibafise n'abayifise usanga cyane ko amahera arengeye yari kuriho abe umva bo barotse ukiyeri biboneka rimwe rimwe n'ivyo biri naho buba bizimvye rero kubera aho bayisanze bacho bayinwa ati twe twinzo nta kindi dukeneye nta ibishiro ati twe tubone gusa nta kindi dukeneye bacho bayinwa kuri amahera naho nagusha 6 kandi barayinwa numva nshaka kuyinywa nkaza amubaza nangaye kambwira igiciro bijya biciro nyene tumenyereye nyene biba biriho bitajanye n'amategeko agabutse umva je ndayikeneye kuyinywa uko mba nyotewe ndayafise ajya amahera uko angana yamba ari 5 fisi ibyo 5 ndayinywa kugira nyene yamba bijya 5 amaje nkakunywa hejeje acanigira yoyi kuko araho muvuga ati kubera iki araha kwima ko rero tubayeho muri ibi bisagara byacu naho ndakinywa urumva amahera no sigaranye yongirira déplacement ubu bamba nko mu Kanyosha nkakinywera mu Bwiza urumva ajya amahera ya déplacement urumva ndayasize ku kiyeri ama aca ngwega n'amaguru urumva sintegezwa kunezerwa ngaho vyakira nabi hamwe bagurisha 3,500 ahandi Primus bayigurisha haro bayigurisha 6 ahandi bakayigurisha 7,000 wiswe kagurisha makenyi ni 3,500 niwe yitwa ko ari igiciro giciriritse kubwabo banyagisagara ivyo tuma abo badandaza badasubira kuduza ivyo biciro nuko boreka kubinywa kwaje twohagarika kuzinwa mbona rega twe turashingira intege kubera weguye kuzinwa bazoguma baguma atawubafata bazokwigumira kwa kundi nyene abajeje intwaro kubibabarira bikacima inyuma y'amatwi ubibabariye baraguhagarika no munsi ejo ukazubona birasubiye cyo kugwa nuko abajeje intwaro bogira bomera amagabo karabe kwico birakurikizwa cyane cyane abajeje intwaro batogira uruhara kugira ngo ibiciro bije kunze ibiciro biteganyije amategeko abajeje intwaro batse kubishira mu ngiro hariho ubutegetsi administration iriho hariho nyumba kubwi hari abajeje sécurité ku muhanda ibarabara normalement bajya kawaida nibo bategerezwa kubihagararira niyo urumva bajya badakora umva twebwe ntituri bajya nibo jisho giwacu mugabo sinzi boboko bakinywa ku giciro ciza we kubera ari umutware birashoboka ko bo bakinywa ku giciro ciza urongoye zone Bwiza Mudogi Salvatore avuga ko abidoga batarira busema kuko abaduza ivyo biciro barahanwa kandi baratozwa n'amande aremeza ko abakora ayo makosa babigira mu gihe c'ijoro kuko abenegihugu badashobora kwitwara twebwe turabizi ikimenyamenya cyako tubizi twabafashe twasha amande mumbega nibahaha hari igihe mbene dufata n'ingingo yo kugara rero igituma iyo bintu bitugora rimwe rimwe no kwifatira ingingo ntabanduka n'abajyanywe inzoga hari abantu mbenga icupa amafaranga babwira yose baca bariha akaba ari wowe ujeje intwaro tufatanije n'abajeje umutekano ni polisi twifatira urutubwira enquête ugatuma umuntu igenda ubaze hajya mwaje ariko baranywa batwabwira ikintu na kimwe ikabibanga nicyo kibereye ngaha mu Bwiza cyane cyane nico utigiriye kuri nta muntu telefone je inzoga ngira zimvye banga mu Bwiza huri abantu benshi bavuye mu andi makartier mu nkega z'igisagara hakaba n'abanyamahanga benshi nk'abakeshi n'abakongomani baza ngaha umbenga ko bavuye iwabo inzoga zizimvye bashitse ko bakuri y'abeye bo barira kuyironka rero icyo gituma bitugora kuko ahandi batubwira yuko bamuzimvye aca bivuga tudatumye keshi muze kubaza ati yarizana zangahe
nta muntu aje kunywa inzoga avuga ko babuzije ku nzoga iyo ngwara dufise ngaha mu Bwiza. Ngo iyo tubimenye turashira n'amatasi tubabereka bariye ko abandi rero tutumugere n'iyinga mugabo mbenga ntibumva ngo dukuma twamama ni guhozako. Ku bw'amakuru dufise kuri iryo duzwa ry'ibiciro vya Braludi hariho n'abandi babigira atari muri zone Bwiza gusa.